Amahoro, nitwa Paul Henri, ndi Umurundi nkaba mu gihugu ca Canada. Kuri uno munsi nashaka kubashingira intahe. Uramaze kwanka umuntu utamuzi, utaramwumviriza, mutaravugana, ukamwanka kubera ibyo abantu bamuvugako, canke kubera atagikundiro afise mu maso. Uko niko vyambereye hamwe na Perezida w'u Burundi. Namwase ntamuzi. Gushika umunsi umwe navuze nti reka ndamwumvirize, reka ndamuha umwanya numve ivyo avuga. Irya mbere ndamwumviriza, nararondeye ico nomwagiriza kibi yabavuze ndabura. Rero ca mvuga nti reka mbandanye numviriza hafi, shakisha ikibi kumbure yovuga, cemeza ububi bwiwe n'ivyo bamuvugako. Ariko uko numviriza, uko naguma shakisha aho yotsitara mu majambo, niko nagenda ndumva ibinyuranywe n'ivyo namwibazako. Ntahura n'intumbero yiwe. Numva avuga ashigikira ubumwe mu Barundi, ashigikira amahoro, ashigikira iterambere. Rero ca ntangura kumubona ukundi. Isura ryiwe rirahinduka, ntangura kumukunda. Ndamukunda mwibanga. Ariko naciye mpura n'impambamyi imwe yo kugaragaza urukundo ndamufitiye. Nagize isoni mba intimide n'abantu bankikuje, abantu twambana, kuko benshi numva bamuvuga ko ibibi kandi ibibi birenze. Cambura naho nobihera ngo nubahuke kumuvuga neza mu bantu, campitamwo kunuma kubera ubwoba n'isoni, ca ndamukunda mwibanga. Impamvu kuri uno munsi ishoboye kubahuka kuva muri uko kunuma, ni kubera muri jewe mvuga nti biramaze, birahagije. Ndababazwa cane kubona Umurundi ahemuka ku Murundi mwene wabo, akamwararaza, akamutanga mu banyamahanga. Abanyafrika uno munsi barababajwe n'urudandazwa ruko rubera muri Libya rw'abantu nk'abaja. Abanyafrika muri kino kinjana bubahuka kudandaza umunyafrika mwene wabo. Mbega n'igiki kitwemeza ko twega Abarundi tutobikora? Nimba Umurundi aja kwagiriza ijoro n'umurango Umurundi mwene wabo ku banyamahanga, amwagiriza ibibi birenze, amucira urwo gupfa, mbega ntaba ariko aramudandaza? Barundi, birahagije. Twige gukundana, tureke guhemuka kuri mwene wacu. Erega abo banyamahanga nabo baraduhinyura iyo babonye twama turiko turagirizanya, turiko turisamburirako, twankana. Ubwo ntibituma bavuga bati barya abantu nta vyabo. Nimba tudakundanye hagati yacu, ninde muntu wo hanze azoza kudukunda? Dukureho rero ako gasuzuguro mu Barundi, twige gutunganya ibitagenda hagati yacu, tutarinze kuvyararaza hanze. Kuvyerekeye n'icubahiro Perezida w'u Burundi, ndasavye ninginga Umurundi wese amuha umwanya, amuhe chance yo kumwumviriza n'umunsi n'umwe. Azosanga nkanje ko yamwihenzeko, azosanga ari umuntu ashakira ineza Abarundi bose. Ntabwo ari Perezida w'Abahutu gusa, ntabwo ari Perezida w'Abatutsi gusa, ntabwo ari Perezida w'Abatwa gusa, nta nubwo ari Perezida w'umugambwe umwe gusa, ariko ni Perezida w'Abarundi bose atanumwe avuyemwo. Rero ndakwinginze umuhe chance nka Perezida wiwawe, umwumvirize. Ukwihenda bibaho, ariko ikibi n'ukubandanya mu kwihenda atakwikosora. Kandi ntugire ubwoba bwo kuvuga ukagaragaza ikiri ku mutima wiwawe. Niturahura canke turavugana nanye n'icubahiro Perezida Petero Nkurunziza, ndamubona kuri televiziyo canke nkamwumva kw'iradiyo, ariko ndifuza ko umunsi umwe tuzohura, kugira ubwa mbere ndamusaba ikigongwe, kubona naramwihenzeko igihe kirekire, kubona naramwiketse ikibi, nkamubona uko atari,
ubwa kabiri ndifuza kuzomubona kugira ndamushimire kubona yatumye nkunda igihugu canyibarutse akakinkundisha. Kare nabona ko nazokwigera ntaha ngo subire kuba mu gihugu c'u Burundi, ariko ubu ndifuza gutaha, ndifuza kuzotaha kandi ndifuza kuzogikorera. Imana niyabishaka. Kubw'ivyo ndashimira perezida wiwanje kandi ndamwubaha ndanamukunda. Murakoze kuntega amatwi. Yari intahe yanje, intahe y'umurundi yahinduye uko abona perezida w'u Burundi. Imana ihezagira abarundi bose. Murakoze.